Halo. Amakuru papa. Muraho muri mpore. Ni sawa. None abandi barakomeye. Mwaraduhevye. Nabona imyaka yaciye simike. Murumuna wewe mbere ngo yaranakwibagiye. Urumva? Nashaka yuko uduha udufaranga twa murumunawe. Ugomba gasoda. Agasoda ndakurungikira no nguva mu China. I'm from China, now I am going America. Okay? I'm going to see my friend here and I will call you back later. Once I've talked to my friend, I will send it to you. Okay, thank you, Daddy. That's wewe akachupa nawe atakachukua kapata mkao imani rakabuza mkao na Yesu arakanyoye. Okay, sawa dawa. Sirakunze. Ni wa mwana wawe ukunda. Nakuwa ukunda. Amakuru umwana. Uziga uvugana n'Imana. Ahubwo nariko ndavugana n'Imana. N'umuzi kugira ngo ndabe ko yompereza uko kujya no kunywa. You still talk to God. You've been blessed. Let me quiet and continue with God. Ariko rero uranciriyemo. Sorry. Nekande. Ego mana yanje. Urakoze yuko unyemereye ko hakundosa ibyo kujya n'ibyo kunywa. Abakirisu kukagoroba urakoze mana bavugana n'ibegi cyo mu murongo w'Imana. Ukuronka biroroshe. Ugomba kuja mu ntumwa 12 nk'uko Yesu yadusigiye itegeko. Aha rero no joininga mu mugwi w'intumwa y'Imana nanje Imana noronka ko nje ndavuga. Yani Mungu hana upinzani na mtu yoyote. Ukiingia umeingia, Mungu anakubali kila mtu. If I join, I can be having the money, everything, fruit, anything I want to bring, anything. Anakupatia vyote Mungu, kwake hakuna shida. Hana tatizo na mtu. Mungu ni mwema kwa kila jambo. Mungu ni mwema. Harutunyenyeri. There is a star flashing there. Hatunyenyeri turiko turazunguruka hariya. Mutamu. Uratubona tuliya tunyenyeri tuliya. Oya. Uratubona? Oya nta. Reba hariya hejuru neza hariya. Reba hariya neza. Wapi sinza amaso yanje ko yoga ari mabi. Utunyenyeri tuzunguruka nk'abamarayika. Akana kayezu kirisuka ariko karatamba. Nagumye ndaba ariko ibyo bintu nyereka nta sindabibona. Ibana ni vyiza kweli. Mutamu. Abona ni wanyeka sioni. Warenganye nkeka ari Yesu ariko arakuyereka kubera uvugana n'Imana. Ariko Yesu yahaje rero we wariyereka neza intumwa zo ntiyihishe. Okay. Arakiri Mutama I won Roto. I'm going to send money to my dad. Sorry, little bit. I go inside and use computer. I come back. Narachinze Roto. Wewe rindiri umusi turaho. Reka ngende mu nzu ndungikire Mutama wanje arandindi. Ari yasabye akanga ko kunywa. Ego. My dad asked me something to drink. Hello, Daddy. Yeah, I'm trying to send money for you now on the computer. Let me just put the money inside the computer and I will send it to you. Okay, Daddy? Your name? Sigomba kuvuga izina kubera uri dawe. Okay, dawe. Amahera ari kuri banki ngende yatore. Ndarindiriye. Reka ndakurindire gatobigire. Yaratuhivye.
iyo bashitse mu mahanga umenga ntibatutse. Wega mwana tukazomara amashuri. Oya. Ntuzugira ivyo bya mukuru wawe. Oya, turamusabira gusa utwo dufaranga. Bashi. Aravyemeye. Yewe ntomboye nkasimbirayo. Comanda bibi. Siga nimero yo kumuziba kumegaza ko 10 amadorari. Hewe ya mafaranga dusanze bayatwaye. The money is stolen, eh? The money is stolen, eh? Who steal the money, daddy? Who steal the money? The money I've been working hard and I want lot of someone is stealing my daddy money. No good, daddy, no good. Let me just go on the computer. Let me just stay on the computer and the monitor them so I can catch them. Okay, let me just take and see whether this one I take on the camera. I put on the camera. Hey, uramubona? Mtama. The man is somewhere to the around the corner somewhere. Alikuwa barabara tukatonya nyaruka daddy. Okay, thank you daddy. Follow up. Ari hehe? Ngo tugende ngo ari hanya impande y'igiti. Tugende ngo ari impande y'igiti. Yo, sha. Mtam. Yeah, I finished sending money to my dad now. Yeah, I finished sending money to my dad. Ndanezerewe. Ubwa n'umunsi. Lakini rero ukasuringa Imana nawe ninze roto uyu munsi. Uyikasuringe cancel the God because today I won lotto. So, we're gonna have some drink, enjoy. Have Jack Daniel, have Henneken, any drink you want I buy for you. We have won. I won Roto. Okay. Cancel the God. Mwite Mungu, mwite Mungu asimamishe kesho, aweke hiyo kesho Mungu, hiyo Mungu yako. Nakushukuru pia na kuniambia kuwa ni kaso neno Mungu ambaye ameniambia kuwa atanipa chakula na vinywaji. Hivyo nashukuru, ngoja nimwambie Mungu pia hivyo atanipatia ishu yangu kesho. Ndizera neza ko Imana yanje ntihinduka. Ndayibwiye ibyo ndayibwiye iremera. Nkumbre izo nyishura ejo. Nawe ninze roto. Ariko nta wundi muntu twari twicaranye. Ukuva kare jewe amafaranga yanje narinde yafise mu mufuko, none wumva rero yuko arinde yoba yanyibye canyagiye. Unganirire rero mushinga nawe. Your God may be taking it because you say you gonna give. Because you say God is gonna give you. Maybe God take the money. Imana ntiyiba. No one can steal the man of God. Na muntu yiba umwana w'Imana. Imana ntiyiba iyo yatanze ntiyisubira. Saka rero saka jewe nta kintu vise. Saka je ntidukiranya. Saka yo mahera mujyango nkubite. Jona meet me. Che. Urabona? Tamarani. Uri kuriruka.
amahera ni Yaza no ukira. Zana amahera yacu. mutaha amahera ni Nyawe uyibwira ko ibirato. None by'amadolari by'amahera umuhungu ariko aravuga ndumvise akwiye by'amadolari wabyumvise kandi akwereke reka je ngende nkora akantu urumva uca usigara harya uzana uburofa mani uva yaguhaye ujya muhungu uva yaguhaye ukoresha uburyo bwose bishoboka uva yaguhaye wabyumvise Kana ntusarisha. oya nta bubono mani ntusaje ko na dekona tugende wewe muta nta soni mwica umuntu abaga bahari uyu muntu muramuzi mwebwe mbabari nibambabari nta soni imimbiri nk'ini yo kwica reka ndababwira uyu muntu muramuzi mwebwe nibambabari none uwo muntu n'umuti mwe muramuzi mwebwe uyu umusuma Jani gisuma. ni umwana w'Imana muzi ko Yesu yavuze kazaho igisuma yaje Yesu Murarinda. murarinda ntabwo nta n'inko mubwira banyishe Hewe. Urana ko twagukijije. Zana. oya umbiriza none banze we noco ufata gutya none rindira ndakubarira none rindira none worindira none nkakubarira Ntavyo mbwira turasanga nta bindi. none umbiriza none twumvikane none Hey!